Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri ngaha. Byongeye n'abihuje natwe biciye kuri satellite Amazonas bari hariya muri Puerto Rico n'abari mu bihugu bitandukanye. Byongeye n'abari kumwe natwe biciye kuri internet. Ese imigisha ya Kristo umucunguzi wacu yoba kuri mwebwe mwese. Reka nkoreshe kano kanya kirihigwe mu mpaye kugira ngo ndabagaragarize amashimwe yanje kubw'ibyo byose muri ko murakora kubw'umugambi udasanzwe w'ihema rinini Cathedral ari ryo rirubakwa hariya muri Puerto Rico. Byongeye n'ishengero na bene data bose bahariya ndabashimira cyane. Byongeye ndashima cyane ibyo mwebwe mwese muri ko murakora, mwebwe mwese muri no ngaha hamwe n'abari kumwe natwe biciye kuri satellite Amazonas no kuri internet mu bihugu bitandukanye. Byongeye ndabagaragariza amashimwe yanje abakozi b'Imana bose bari kumwe n'amakoraniro yabo bariko barakora bunze ubumwe muri uno mugambi. Muri kano kanya dusome muri Luka mutagatifu igice cya 2 umurongo w'8 gushika ku wa 14. Ibyo byabaye igihe inkumi Mariya yari yagiye muri Bethlehem Yudaya, yaba i Nazareti, ariko yagiye i Bethlehem Yudaya kuko yari yagiye hariyo rusansuma rwari rwatanzwe nk'itegeko, rwari rwatanzwe n'umwami Cesar Kaisari, kandi muri kijya gihe umuntu wari we wese yategerezwa kuja mu gihugu, mu gisagara we yavukiyemo kubw'iryo suzumwa kugira ngo bamwandike mu gisagara ciwe, bamwandike mu gisagara ico we yegukira arico cyari Bethlehem y'Iyudaya, kuko bari abakomoka mu mwami Dawidi. Kubw'ibyo rero bari umwami hamwe n'umwamikazi naho bari bakenye, ariko icyo cyitiriro kirahaguma ku muntu naho yoba bakenye. Begukira inzu ya Dawidi kandi bari abo mu muryango wa Dawidi. Kandi haravuga yuko igihe we yabyara umwana wiwe Yesu, haravuga ngo muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bakayanganira ijya nino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababarira ati, ntacyo mutinya, mbe ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza bavukiye mu gisagara cya Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyamenya cyanyu. Murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe kw'impuzu y'uruyoya ajyamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana ziti, icyubahiro n'ikibe ku Mana ahasumba ijuru, no mu isi amahoro abe mu binezerererwa. Ese Imana bihezagira ubugingo bwacu ikoresheje ijambo ryayo kandi itwemereye kuritahura. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Ku murongo w'10 haravuga ngo, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi. Ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi
mu kuza kwa mbere k'umwami, kandi mu yandi majambo hazobaho n'ubundi butumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi mu kuza kwa kabiri k'umwami. Rero tugenzure urutonde rwo mu kuza kwa mbere k'umwami. Mu gihe cyo kuza kwa mbere k'umwami bariko babaho mu gihe cy'ubuvugishwa, aricyo gituma Imana nk'uko bivuga muri Malaki igice cya 3 yari kuzorungika ikimenyetso gikomeye cyane ku isi, kandi byongeye no mu ijuru. Ku ijuru ryabaye isezerano ry'Imana ritanzwe mu guharura igice cya 24 umurongo w'17 ariho havuga ngo ndamubona ariko si ubu nyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Inyenyeri izokomoka muri Yakobo, icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli, ritobekeranye abamowabu mu mvura idahita, rimena umutwe abasheti bose. Inyenyeri izokomoka muri Yakobo. Ibyo bitubwira ku kuza kwa Mesiya, kandi kubw'iyo mpamvu ibyo byatumye bajya abanyabwenge b'Abayuda hamwe n'abajya abandi banyabwenge bitwa aba Majusi aribo bari bashyitse i Yerusalemu barondera Mesiya, bariko barabaza ngo umwami w'Abayuda yavutse ari hehe, kuko twabonye inyenyeri yiwe mu burengerazuba, mu buseruko. Bo bariko babaho hariya mu gihugu cya Uri y'Abakaludaya, ari hariya mu gihugu cya Babiloni, kandi bo bari abakomoka mu Baheburayo, aribo bari biteze ukuza kwa Mesiya, kandi harimo n'abandi bantu bari bagiye bajanywe nk'inyagano, ariko imyaka myinshi bari bagumye baba muri ico gihugu, kandi bararonse abana, bararonse abuzukuru n'ibindi, ariko bafite icyizigiro cyo kubona ukuza kwa Mesiya. Nk'uko biri mu buvugishwa bwa Daniyeli, ariwe yari umuyobozi i Babuloni, ngaho mu gihugu ni ukuvuga mu gihugu cya Babiloni, kandi we yari kuba yari umunyepolitike, yarakiriye ukugendererwa kw'ikiremwa kitasanzwe, niko twovyita, kitava ku isi, ariwe yitwa marayika w'inkomezi Gaburiyeli. We yaje amuzaniye ubuvugishwa bwa politike, ariko aramwereka ubwami bw'abanyamahanga hamwe n'urugendo rwabwo rwa politike, kugeza ushyitse mu gihe cy'ibirenge by'ibyuma bivanze n'ibumba, aricyo kizosenyagurwa, kandi n'icyo gishushanyo cyose kizosamburwa, ni ukuvuga ubwami bw'abanyamahanga. Hamwe n'ibyo byose ubwo bwami bwasigaje, ubwo bwarenganye, kandi ibuye ridasituwe n'amaboko y'umuntu. Mu gitabo cy'ubuvugishwa bwa Daniyeli umurongo wa 30-45 havuga yuko iryo buye ryakuze ricarihinduka umusozi. Ubwo n'ubwami bwa Mesiya, kandi iryo buye naryo ni Mesiya mu kuza kwiwe kwa kabiri. Kubw'ibyo rero ni igihe cy'umunezero udasanzwe ku ihanga ry'Imana,
igihe cy'ukuza kw'iryo buye mu ntambuko y'ibirenge by'ibyuma bivanze n'ibumba by'igishushanyo cyabonywe n'umwami Nebukadineza, aricyo cyashushanya ubwami bw'abanyamahanga. Mu kuza kwa mbere byabaye mu ntambuko y'amaguru y'ibyuma, ni ukuvuga ubwami bw'abaromani buyobowe na Kayisari. Kuza kwa kabiri nako kwerekanye ko kubera mu ntambuko y'ibirenge by'ibyuma bivanze n'ibumba, aricyo ari igihe cy'abanyamahanga, ubwami bw'abanyamahanga aribwo turiko turabamo. Turabona yuko hariya habaye intumwa yasezeranijwe yuko yategerezwa kugaragara, ariyo mu yandi majambo yategerezwa kuvukira ku isi. Kandi ubu rero turabe ko umumarayika nyene umwe yaha uguhishurirwa umuvugishwa Daniyeli kujyanye n'ubwami bw'abanyamahanga ndetse n'ubwami bwa Mesiya, yiyeretse umuherezi Zakariya kugira ngo amuganirize ku bijyanye n'isezerano riri muri Malaki igice cya 3 rivuga ngo umve ngire ntume integuza yanje indoranirize inzira imbere yanje. None arungitse nde? Arungitse uwo azomutegurira inzira. Kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe, ariwe ntumwa y'isezerano munezererwa. Iharaje niko uhoraho nyene ingabo agize. Ninde azoza nyuma yuko arungikwa kugira ngo amutegurira inzira? Ninde azoshaza? Arungika nde? N'umwami marayika w'isezerano. Umwami Imana Data na marayika w'isezerano ari mu mubiri wa kimarayika w'Imana, ariwe Imana izozamwo. Ariko ubu rero mu kuza kwiwe ari hazozana umunezero mwinshi mu bantu. Aho rero azokwambara umubiri, ni ukuvuga yuko azoba ari umubiri w'inyama, uzoba mu nda ya Mariya, mu nda y'inkumi nk'uko bivuga muri Yesaya igice 7, kuko inkumi izosama inda hama izobyara umwana, kandi izomwita Emanueli, aribyo bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Yesaya igice 7 umurongo wa 14. Kubw'ibyo rero, kubwo gukizwa kubwo bwishwa, hategerezwa kugaragara inkumi ikomoka mu mwami Dawidi, kandi mu yandi majambo ikomoka mu muryango wa Yuda. Kandi izosama inda, kandi izobyara uwo mwana, ariwe yari kuzoba Emanueli, ni ukuvuga ngo Imana kumwe natwe. Imana iri kumwe n'ihanga ry'Abaheburayo, kandi mu yandi majambo iri kumwe n'ibiremwa abantu, igendeye ibiremwa abantu kugira ngo ikore ubucunguzi bw'ikiremwa muntu biciye mu kimazi icyo yatangiye ku musaraba w'i Kalvari nk'ikimazi cy'impongano y'ibyaha by'ikiremwa muntu, kubwo kunwana kw'ikiremwa muntu banwanye n'Imana. Hategerezwa kugaragara inkumi, ariyo yari kuzamwo ubwo rubyaro rw'Imana. Kubw'ibyo rero nicyo gituma mu itanguriro igice cya 3 umurongo wa 15 isezerano nuko urubyaro rw'umugore rwari kuzohonyora ku mutwe urubyaro rw'inzoka, ni ukuvuga urubyaro rw'umugwanizi. Ubu rero haciye hagaragara iyo nkumi yitwa Mariya, ariyo yagenderewe na marayika Gaburiyeli
nyuma y'uko gaburiyeli yari amaze amezi atandatu agendeye umuherezi zakariya, akaba yari yamubwiye ku bijyanye n'umwana uwo zakariya yari agiye kuronka biciye mu mugore wiwe, ariwe yari kuzoba ukomeye imbere y'Imana, akaba umuvugishwa n'Imana. Imbere y'Imana nta kintu cyari gikomeye kurusha umuvugishwa, ariwe aba arungitswe afise integerabwenge zibiri ziri hamwe, kandi aba arungitswe mu gihe cyabugenewe icy'Imana ibitegerezwa kuvugana n'abantu, ikababwira ijambo ryayo, ihishura ijambo ryayo, kuko uhoraho umwami atana kimwe azokora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Ibyo bivugwa biciye mu bwishwa n'Imana, Amosi igice cya 3:7. Ubu rero mwitegereze ingene umumarayika yabwiye umuherezi Zakariya, ariwe yari kakorera mu ngoro. Haravuga ngo maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza kw'imibavu. Zakariya amubonye ahagarika umutima, aterwa n'ubwoba. Kandi mu gihe yo kwiyereka uwundi muri mwebwe n'abene byo mubera uko nyene, umumarayika aramubwira ati ntacyo utinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Isezerano rya Zakariya kwari kuronka umwana, kandi umugore wiwe yari ingumba, kandi bari baramaze no gusaza. Rero kuva bubatse, isengesho rya Zakariya kwari kuronka umwana, ariko ntacyo bitwara umwanya bitwara umuntu yamaze gusenga Imana. Isezerano ryiwe ryarumviswe n'Imana. Umwanya Imana intebe inyinshi ivuye ku Mana iteba, ibyo ni Imana ibigena, ariko abantu baca baguma bashikamye bizeye yuko Imana yabumvise, hama ikaba izokwishura icyifuzo cyabo, kuko Imana izokwishura ibyifuzo byose by'imitima yanyu buri gihe, mu gihe biri mu bugombe butunganye bw'Imana. Umugore wawe Elizabeti azokubyarira umuhungu, uzumwite Yohana. Uzonezerwa, uzohimbagwa, kandi benshi bazonezererwa ukuvuka kwiwe. Ayo yari amakuru akomeye cyane, ayo Zakariya yari gushyira umugore wiwe Elizabeti akayabwira n'abo mu muryango wiwe n'abandi bantu bose bariko baraba muri ico gihugu cy'Yudaya hariya mu misozi. Haravuga ngo kuko azoba mukuru mu nyonga z'umwami Imana, ntazonywa vino canke ikiboreza na kimwe, zokuzuzwa mpwemu yera ahereye ku kuva mu nda ya nyina. Igihe Mariya yagenda hama akaramutsa Elizabeti, umwana nawe yaciye aramukanya ari mu nda ya Elizabeti. Aho rero yari mu nda ya Elizabeti biciye kandi azosanganya benshi bo mu Bisirayeli n'umwami Imana yabo. Ni kuvuga imbere y'umwami azoyiza imbere ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo asanganye imitima y'abase n'iy'abana, asanganye imitima y'abase n'iy'abana, n'intabarigwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi, ategurire umwami Imana ubwoko burorane. Murabibona umwana marayika Gaburiyeli yari yarasezeraniye umuherezi Zakariya, yari ibyo nyene byasezeranywe muri Malaki igice cya 3. Kandi Imana yararungitse umumarayika ku bw'aya makuru meza, ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi ku muherezi Zakariya hamwe n'umugore wiwe. Ubu rero amezi 6 inyuma, kuko igihe yiyereka inkumi Mariya, ibyanditswe bivuga yuko
hari haciye amezi atandatu aho mubyara we elizabeti yari yarasamye. Haravuga ku murongo wa 36 muri iki gice nyene cyo muri Luka, kandi elizabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe, uwitwa ingumba, uku ni ukwezi kwiwe kwa gatandatu. Murabibona ingumba? Murabere ibyo havuga, kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Nta kintu na kimwe kidashobokeye Imana, nta kintu na kimwe kidashoboka ku Mana kugira ngo ishitse isezerano dukuza kw'integuza, kandi nta na kimwe kidashoboka kugira ngo ishitse isezerano ry'uwategurijwe inzira ariwe Mesiya. Mu gihe aho Yesu yavutse, kuko Herode yari yamaze kumenya ko yavukiye muri Betelehemu y'Iyudaya, rero ngaho mu gihugu cya Isirayeli ngaho mu Yudaya, kuko Herode ntiyifuza uwundi mwami ariwe azoca amukura ku ngoma. Yaciye arungika abantu kwica abana bose bafite imyaka 2 no kumanuka, kuko we yari yabibwiwe n'abamajusi n'abanyabwenge imyaka yari imaze inyenyeri igaragaye. Baca baramubwira yuko hari haheze imyaka 2, ni kuvuga nk'uko byari muri iyo tariki. Rero yaciye arungika abantu kwica abana bose bafite imyaka 2 no kumanuka. Harabaye amarira menshi hariya muri Betelehemu y'Iyudaya, abantu barira abana babo. Buri gihe iyo hagaragaye umuntu ngirakamaro mu mugambi w'Imana, hariho ikimenyetso kw'ijuru, ikimenyetso ku nyenyeri. Mwibuke ko Imana yabwiye Aburahamu yuko urubyaro rwiwe ruzongana n'inyenyeri zo kw'ijuru, ariko hariko hashushanywa urubyaro rwa Aburahamu mu nyenyeri zo kw'ijuru, kandi inyenyeri arizo zishushanya Mesiya zishyirwa mu buryo bumwe n'ibintu vyerekana ukuza kwa Mesiya canke ukuvuka kwa Mesiya. Ibimenyetso byaratahuwe n'abajya b'amajusi ndetse n'abajya abanyabwenge, aribo kandi bavugwa yuko bari abaherezi hariya mu gihugu cyabo. Ubu rero turazi yuko imbere y'Imana, kugira ngo igaragaze ikintu ku isi, ibanza kucyerekana ikakimenyekanishiriza kw'ijuru. Kandi mu yandi majambo, amajambo ya Yesu yarasesutse igihe yavuga yuko hazoba ibimenyetso ku zuba, ku kwezi no ku nyenyeri. Ibyo bimenyetso byategerezwa gutahurwa, kuko byavuga bya bindi nyene nk'ibivugwa muri Bibiliya, kuko ibya mbere bishimangirwa kuri Bibiliya ya mbere. Mu nyuma naho turafise iyi Bibiliya ariyo ijambo ry'Imana, ijambo ryanditswe, kandi zo zose zivuga ibintu bimwe. Byongeye mwitegereze mwebwe ingene mu byahishuwe igice cya 2 umurongo w'28 no ku murongo wa 16, umwami Yesu Kristo wa undi nyene atubwira mu buryo bukurikira. Haravuga ngo, jewe Yesu ntumye mu marayika wanje gukingira intahe mwebwe ibyo mu mashengero. Ni jewe munago wo ku gishitsi cya Dawidi, ikinyenyeri gicibibatsi cyo mu gaturuturu. Aha Kristo ariko yerekana nk'inyenyeri icibibatsi yo mu gaturuturu. Muri buri mwanya aho wewe ubonye mu bucagucagu hariya mu buseruko, urabona ijya nyenyeri mu gihe buba buriko buraca, ijya ibiri kirerekana
mu buryo bw'umunsi ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kandi mu yandi majambo aca barega ishinga ntaye ku ijuru kivuye ku Mana ku biremwa abantu. Kandi mu gihe twebwe tubonye izuba riserutse, mu nyuma yo kubona iyo nyenyeri tukabona izuba riserutse, byongeye tuba turiko turabona ngaho mu buryo bw'ishusho n'ingero ukuza k'umwami, ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Muri Malaki 4 igice cya kabiri haravuga ngo, ariko abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise agakiza mu mababa yaryo, maze muzosohoka mukina matabu nk'inyana zivuye mu ruhongore. Kubw'ibyo rero hazoba umunezero, akanyamuneza, kuko hazoba bariko barakira aya makuru meza, ubu butumwa bwiza aribwo ari amakuru meza y'umunezero mwinshi ku bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi burebe murabe ingene wa undi Kristo, wa undi nyene yiyerekana, yishushanya mu izuba. Aho niho hashushanijwe ukuza k'umwami mu izuba. Kristo wa undi nyene yaravuze ati, ndi umuco w'isi, unkurikira ntazokwigera agira mu mwiza, ariko azoronka ubugingo. Kuri Kristo mu myaka 2000 iheze, hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, abigishwa kumva yuko Kristo ari umuco w'isi yari impamvu y'umunezero mwinshi, akanyamuneza kenshi kuri abo bamubona, bakaba baramwizera. Baranezerwa kubwo kuba bariko barabona ugushitswa kukuza k'umwami, naho bo batatahura neza cyane ibintu bimwe bimwe, ariko bobo barimbira yuko muri kijya gihe Mesiya umwami yari kuza akicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, kuko bo batatahura yuko ubwa mbere yategerezwa kuza Mesiya ahamagafa nk'ikimazi c'ibyaha by'ibiremwa abantu. Ibyo bo ntibabitahura. Bo ntibatahura yuko ukuza k'umwami gufise ibice bibiri. Mu kuza kwe kwa mbere ari nk'umwagazi w'intama w'Imana, mu kuza kwe kwa kabiri naho ari nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Mu kuza kwe kwa mbere ari nk'umuherezi mukuru, mu kuza kwa kabiri kwiwe naho ari nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. Ubu rero ukuza kwa mbere kwa Kristo ariko kwazanye umunezero mwinshi kuri abo bose bamwizera, kwarashikijwe. Kandi yarakoze ikimazi cy'impongano, kandi ku munsi wahereye ku munsi wa Pentekoti no kubandanya habanirije ariko harigishwa ubutumwa bwiza bwa Kristo bw'ubuntu, inkuru nziza yo gucungurwa kwacu, kubwo gukizwa, kubwakiza n'ubugingo budashira ko bose bamwakira nk'umukiza wabo n'umucunguzi umwe rudende yabakwiriye. Imyaka 2000 iheze yararenganye uhereye kuri Kristo kugeza ubu. Imyaka 2000 y'imbabazi zivuye ku Mana biciye muri Kristo. Imyaka 2000 y'urukundo rw'Imana gushika ku rukundo ku bantu biciye muri Kristo. Imyaka 2000 y'ihigwe ryo kwakira agakiza n'ubugingo budashira. Umuntu wese yumva ukuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'inkuru nziza ya Kristo, ukwizera Kristo ukavukira mu bugingo bwiwe, nuko akakira Kristo nk'umucunguzi wewe umwe rudenda mukwiriye. Kandi ibyo byaha umutekano kazoza kiwe kahazoza ko kubana na Kristo mu bwami bwiwe buhoraho. Mu nyuma mu mwanya wagutse mu kiringo cy'ubuntu haca haza ikiringo cy'ubwami, aricyo yategerezwa gushyikirizwamo isezerano ryo kuza k'umwami, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza, aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda.
ari we ubwa mbere na mbere azoba ari umwami aje ku ishengero ry'iwe kugira ngo yisubize abo bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, abazure abo bose bapfuye bizera Kristo, abazure bari mu mibiri ihoraho kandi hawe ubwiza, kandi imibiri y'imiyabaga, hama bariho ari bazima naho bahindurwe mu nyuma, bose bajanwe na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi kuza k'umwami ko ku munsi wa nyuma ariko kwasezeranwe, azazananye n'abamarayika biwe, kuko umwana w'umuntu azoza ari mu bwiza bwa se n'ubw'abamarayika biwe, kandi azoca yishyura umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. We azoza ubwa mbere na mbere ku ishengero ry'iwe mugeni, kandi azoza nk'igisuma mu ijoro. Ni ukuvuga ko azoza kubamenyesha ibintu, kandi ntihazoba ari abantu benshi. Rero benshi muri bo ntihazoba biteguye, kuko kugira ngo ube witeguye harakenewe kwakira ubwa mbere na mbere integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ni ukuvuga kumenya uwo ari we wabaye integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ari we yamaze kuza. Mwibuke yuko hariho urutonde rw'Imana nk'uko rwabayeho mu kuza kwa mbere kwa Kristo, niko bitegereza no kubaho urwo rutonde no mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Nyamba harabayeho integuza hariya, rero hategereza no kubaho integuza no muri iki gihe cya nyuma kubw'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ariyo kumwe n'ubutumwa bwayo izoba iriko iratumenyesha ingene bizogenda mu kuza k'umwami kubereye ku munsi wa nyuma. Kandi hategerezwa kubaho inkumi ariyo, ubu atazoba ari inkumi yo mu buryo bufadika, ariko iyo nkumi azoba ari ishengero mugeni, ishengero nkumi ry'umwami Yesu Kristo, ariryo ryiteze ukuza k'umwami ku munsi wa nyuma. Kubw'ibyo rero biteza kuba ari hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariryo ryiteze ukuza k'umwami. Kandi mu yandi majambo rizogera ukugendererwa k'umumarayika ntumwa, ari we azoba ari integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ariyo izozana ijambo rirema, ijambo rubuto, hama ikarishyira muri we, hama we akaryakira kugira ngo abyare, agasama inda kugira ngo abyare umwana w'isezerano. Kandi mu nyuma mu gihe dusomye mu gitabo cy'ibihendwi by'ishengero ku rupapuro rw'187 haravuga, mwene Revera William Branham aravuga ngo mu mugwi muto w'urubyaro rw'ukuri w'ijambo, Imana izokwereka Kristo umugeni wiwe akundwa, we n'inkumi y'ijambo ryayo. We n'inkumi kuko atana kimwe azi muri za ndemeye hamwe n'inyigisho zazanywe n'umuntu kubw'abantu, kandi biciye mu bantu bagize umugeni hazoshitswa ibyasezeranywe n'Imana byose ko bizogaragarizwa mu mugeni. Ijambo ry'isezerano ryaraje ku nkumi Mariya, kandi iryo jambo ryarasezeranijwe yari we nyene. Uwari kuzokwigaragaza we nyene yarakoze muri kijya gihe, kandi yashikije ijambo ryiwe bwite ry'isezerano mu nkumi. Yabaye umumarayika uwari yamuzaniye ubutumwa, kandi ubutumwa bw'uwo mumarayika byabaye ijambo ry'Imana. Yesaya igice c'9:6, we yarashikirije muri kijya gihe ibyari byaranditswe kuri we byose, kuko we yakiriye ijambo ryiwe. Abagize umugeni nkumi baramukunze, kandi bo bazogira uburanga bwiwe, kuko n'umutwe wabo kandi ububasha bwose buramwegukira. Bo baramuyoboka nk'uko ibihimba by'umubiri wacu biyoboka umutwe wacu.
kandi harabandanya havuga acerca ku bijyanye de este misterio n'iryo banga de la Iglesia Virgen ry'ishengero nkumi del Señor Jesucristo, ry'umwami Yesu Kristo, y hemos visto kandi twabonye que será ko por medio bizoba de la Iglesia novia del Señor biciye mu Jesucristo ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo, que Dios ha prometido. ko aho ibyo Imana yasezeranye byose bizoshitswa. Ella es la María Kandi uwo mugeni we postrero. ni Mariya wo ku munsi wa nyuma. Y ahora Kandi ubu rero veamos acá turabe ngaha en la página 368 ku rupapuro rw'amajana 368 de los sellos, mu gitabo cy'ibimatanije mu Kiespanyolo párrafo 200. haravuga ku gace k'amajana 2. Y eso no es solamente en Kandi ese ibyo país, ntibizobera muri ico sino en gihugu todo el gusa, mundo. ahubwo bizoba biriko birabera mu isi yose, byose biranduye. Isi ibidukikije byose, Dios tenga misericordia. Imana itugirire imbabazi. Isi yose mu mwuzuro iri mu mibabaro yo kuramuka. Isi iriko irihata, iri mu maganya, Dijo Isaías. nk'uko Yesaya yabivuze. Ariko ni kubera iki? Ni kubera yuko iriko iragerageza kubyara isi nshasha, ni kuvuga isi nshasha kubw'ikimpumbi ahatazoba icyaha. Iriko iragerageza kubyara isi nshasha kubw'ihanga rishasha ritazokora icyaha kandi ntirizoyonona. Nibyo byose biri mu maganya. Por eso nosotros Kubw'ibyo también natwe turi mu maganya. la novia está en angustia Umugeni ari mu maganya a Cristo Jesús. aniha kuko hari ikintu kigiye kuba, kandi iki kimatanije cya gatandatu Punto de kiraha. acontecer. Y este sexto sello da lugar Kandi ikimatanije cya gatandatu kiraha oh hermano, ser un ikibaza ibyo byose. Uwo mwene data kizoba ari igihe aho bizoba izo nyamugigima zose, inyenyeri zizotibuka zive mu ijuru, hazoba ukuruka kw'ibirunga, kandi muri ibyo bizotuma isi iba nshasha. Ibitandara by'ibirunga bizova mu nda y'isi, y entonces de kandi rero bizokwira todos lados mu mpande zose gira mu gihe la tierra. isi izoba iriko irazunguruka. Todo eso corresponde Ibyo byose bihwanye n'iki gihe cya nyuma, en donde la tierra aho isi está en angustia. iri mu mibabaro. Kandi ubu rero La novia, la iglesia novia, Umugeni, la iglesia virgen, ishengero mugeni, ishengero nkumi luz, riri mu mababaro kubwo kubyara Kristo. por tanto, Kubw'ibyo rero del Señor ukuza k'umwami ser de gran gozo para kuzoba todos uko umunezero ukomeye cyane kubizera Kristo bose los místicos del abari mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Recuerden, Rero mwibuke venida será ukuza kwiwe conforme a como kuzoba está prometido nk'uko bihwanye en la antigua, n'ingene byasezeraniwe mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha, el mensaje byongeye nk'uko biri mu butumwa bw'integuza venida de Cristo. y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Tan importante Kubw'ibyo rero ni ingirakamaro cyane mensaje del precursor de la segunda venida de kwakira ubutumwa bw'integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ni kuvuga ubutumwa bwa Revera William Branham, ubutumwa estar en los hogares butegerezwa kuba buri mu bibanza creyentes en Cristo. mu mago yose y'abizera Kristo yose, mufite ibitabo by'ibimatanije, mufite igitabo cy'ibihembwe by'ishengero, De las mufite 70 igitabo cy'amayinga 70 ya Daniyeli, byongeye mufite n'igitabo cy'imirongo tiene aricyo un sinnúmero de kirimwo urutonde rwinshi rw'imirongo myinshi, ni ukuvuga rw'ubutumwa, ustedes estar preparados kugira ngo mwebwe mwese mube mwiteguye mugabye todas estas cosas, muzi ibi bintu byose, esperando kandi ver el cumplimiento mwiteze de estas promesas, kubona ugushyitswa kw'iryo sezerano. Kandi byongeye comparando todo lo que es predicado byose mubigereranya n'ibyavuzwe fue prometido. Porque mukabihuza n'ibyasezeranywe. y también Ibyo lo byose que byaravuzwe, kandi byongeye viendo y lo que se n'ibi biriko birashyitswa ndetse n'ibizoshyitswa acuerdo a lo que bitegerezwa kuba fue bihwanye n'uko byasezeranywe. así es que tenemos que estar Nuko rero dutegerezwa kuba tuzi sido prometido ibyo byose byasezeranywe fallar kugira ngo ver y tener gran gozo
en la venida del Señor. ntitubure ukubona uko gushyitswa no kugira uwo munezero kukuza k'umwami aje ku ishengero ryiwe. uko no kuza k'umwami ku ishengero ryiwe ariwe azoza nk'igisuma mu ijoro, kandi bizoba ku bw'ishengero ryiwe. kandi byongeye ukuza k'umwami azoza kugira ngo yicare no ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. hariho akanya gato k'imyaka 3 hagati y'ukuza k'umwami ku ishengero ryiwe, ariko uzoba ari kugira ngo ari abahe ukwizera ko kugira ngo bahinduke kandi banyakubwe bajyane na Kristo mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. mu nyuma naho hariho ukuza k'umwami aje ku ishengero ryiwe azananye n'ishengero ryiwe, mu nyuma y'uko bavuye mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. kandi byongeye n'inyuma y'akararo gakomeye, kandi ibyo bifise akanya gato kazomara igihe cy'imyaka 3 n'igice, ariyo akababaro gakomeye kazomara ku isi, ndetse bizomara n'ibi birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru. ariko mu kararo gakomeye ndetse no mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, Kristo marayika w'isezerano azokwigaragaza biciye hagati mu ishengero ryiwe, kandi uko azoba ari kuza k'umwana w'umuntu, ukwigaragaza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. abamarayika biwe ari ubukozi bw'imyera y'ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya. kubw'ibyo rero ukwigaragaza kwa nyuma kwa Kristo hagati mu ishengero ryiwe, ari hagati mu ishengero ryiwe, byongeye kuzoba kurimwo ibyo byose azoba ariko arakora hagati mu baheburayo. aho niho hazokorerwa ukwiyunga n'abayuda, kugira ngo abayuda nabo binjire mu mugambi w'Imana, umugambi wa Mesiya, bategurwe ku bw'inganji y'imyaka 1000 ya Mesiya. igihe mwebwe muzobona ukwegera cyane kw'abayuda, muzoce mwibuka iki, amaso yanyu muzoce muyugurura, kuko ikintu gikomeye cyane kizoba mu mugambi w'Imana. kandi mu yandi majambo hazobaho amakuru y'umunezero mwinshi ku bayuda, ariyo azoba n'amakuru y'umunezero mwinshi ku bw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi bwarabonetse mu kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi buzoza no kubw'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, kubw'ihanga rimwiteze kandi rizomwakira mu kuza kwiwe aje ku munsi wa nyuma. ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi rero kuza kwa mbere kwa Kristo kwaratuzaniye ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi, mu kubona no kumenya yuko umwami yaje kugira ngo aducungure, kuko umwana w'umuntu yaje kurondera ibyari byarazimiye. ni kuvuga yuko yaje kurondera jewe no gukiza no kuncungura jewe nande wundi umumese wo muri mwebwe namwe. yaje nk'umwagazi w'intama w'Imana kugira ngo akureho icyaha cy'abari mu isi. yaje kugira ngo akoresheje umubiri wiwe bwite ikimazi cy'impongano kubw'ibyaha byacu, kugira ngo tunwane n'Imana, kandi mu yandi majambo dusubizwe mu bugingo budashira. wumva ijambo ryanje akizera uwantumye afise ubugingo budashira, kandi ntazomubako urubanza, ariko abavuye mu rupfu agiye mu bugingo. ibyo nitubwirwa muri Yohana umurongo wa 24. kubw'ibyo rero kumviriza ukuvugwa k'ubutumwa bwiza bwa Kristo, tukamenya ubwo butumwa bwa Kristo n'ijambo ryiwe Bibiliya, mu kuza kwiwe kwa mbere tukamenya n'igikorwa yakoze. ayo n'amakuru atuzanira akanyamuneza kenshi mu bugingo bwacu. kubw'ibyo rero ukuvuga k'ubutumwa bwiza bwa Kristo si ikindi uretse ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kuri buri kiremwa muntu cyose. kumenya ko Mesiya umwami, umucunguzi, umurokozi yaje mu myaka 2000 iheze,
en la nuko cruz agapfira ku musaraba i karuvariyo sacrificio de expiación afise ikimazi de nuestros pecados. Y ahora cyo gukuraho ibyaha byacu kandi ubu rero ikiremwa muntu cyose expiación kirafise disponible ikimazi en el perdón de sus cy'impongano cyo guharigwa ibyaha byose hakoreshejwe amaraso ya Kristo akoza ibyaha byose nuko tukanwanishwa n'Imana recibir kugira ngo bityo vida eterna. twakire ubugingo budashira. Continúen pasando todos Mubandanye mugira feliz ijoro ryiza ryuzuye umunezero ryuzuye n'imigisha nuestro ya Kristo Salvador, umucunguzi wacu ha traído ari we yatuzaniye nuevas de gran gozo, ubutumwa de salvación, bwiza bw'akanyamuneza kenshi bw'agakiza n'ubugingo budashira. buenas noches. Mwese mugire ijoro ryiza.